Wizera urabona ubwiza bw'Imana ukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Amajambo tugira dusangire uyu munsi nayateguye, ariko hari igihe wumva ushaka kuvuga Imana yawe. Amen. Numva ashaka kuvuga Imana yanje. Numva muri aka gatondo ushaka kuvuga Imana yanje. Amen. Turi ngaha umengo twese dusengera hamwe, dusenga Imana imwe, siko? Dufise ukwizera kumwe, siko? Ariko nagira mvuge nti hari ikindi gihande wumva, siko? Nkumva umengo mwese nobihakana. Nkumva umengo naho tuvuga bimwe, naho dusenga bimwe, ariko nkumva umengo hari igihe wumva ushaka kuvuga Imana yawe. Imana uzi, Imana wabonye, Imana wabanye nayo, Imana yakubaye hafi, Imana nyene murabizi. Amen. Nimba ufise Imana yawe uravyumva ivyo nshaka kuvuga. Amen. Hariho Imana yawe. Amen. Reka mpere ku ijambo nasomye ubuheruka, sinibuka ko yari vendredi, ariko niryo nshaka guhera kuno munsi mu kwigisha. Riravuga ngo ni muri Yohana igice ca mbere umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 4. Haravuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Vyose vyaremwe nawe, mu vyaremwe vyose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimwo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Amen. Ubu ni Yohana yanditse iki gitabo, ariko aravuga kuri Kristo, ariko aravuga kuri Yesu. Yohana yanditse iki gitabo ariko aravuga kuri Kristo, ariko aravuga kuri Yesu. Hari ikintu ca mbere nohera ko kiri novuga kiri intéressant, kiri important Yohana yakoze ngaha. Yohana mu kumuvuga baramuvuga nk'intumwa, aravugwa nk'umwigishwa wa Yesu. Yohana yarabanye na Yesu, Yohana yaragendanye na Yesu. Vous savez, iyo bavuze ngo umwigishwa, twebwe ngaha tumenyereye ko bavuze ngo umwigishwa, tumenyereye yuko ugenda mu ishuri, hama mu ishuri hakabaho umwigisha, hakabaho n'abanyeshuri n'abigishwa, n'est-ce pas? Ariko ndashaka kubabwira ngo relation y'abigisha n'abanyeshuri siyo relation, siyo migenderanire bariko baravuga ngaha aya. Iyo bakubwiye umwigishwa wa Yesu, Yesu ntiyigisha mu majambo gusa, Yesu ntiyigisha mu kuvuga gusa, ariko Yesu yigisha mu buzima bwa misi yose, mu kubaho, muco arico. Rero iyo bakubwiye umwigishwa wa Yesu, Yohana yari umwigishwa wa Yesu, nukuvuga ngo yari umugenzi, yari inshuti, baragendanye, barabanye, yamubonye muri byinshi, bararyamye hamwe. Bisigura yuko Yohana nimba Yesu agona, Yohana yarazi ingene Yesu agona, siko? Yohana yokubwira ingene Yesu atwenga, yokubwira surire yiwe, yokubwira ingene afungura. Yohana ni inshuti, Yohana n'umugenzi, Yohana n'umuntu babanye, n'umuntu bagendanye, n'umuntu bagize iki. Ariko ndashaka kuvuga gusurinya ku kintu kiri important ngaha aya. Yohana avuze kuri Yesu, ntiyavuze kuri ivyo vyose. Kandi Yohana avuze kuri Yesu, ntiyavuze ico yashize imbere, ico yahereyeko, ico yavuze imbere y'ibindi vyose, ico yahaye importance kurusha ibindi vyose
mu gutangura ikicete ciwe, Yohana mu gutangura ikicete ciwe yatanguye, yashize imbere, yahaye importance uguhishurirwa afise kuwo Yesu. Amen. Yesu barabanye, Yesu baragendanye, Yesu baraciye mu bintu byinshi bari kumwe, Yesu baraciye mu situation menshi bari kumwe. Yesu yari gushobora gutangura amuvuga ngo umunsi umwe twari ngaha canke ngo twagiye ngaha, ariko Yohana ikintu ca mbere yahaye agaciro, ikintu ca mbere yahaye importance, ikintu ca mbere yashize imbere n'ukuntu yamuhishuriwe. Kuko ibi Yohana tanguye avuga ngaha si ibintu yabonye bariko baragendana, siko? Yohana mu kuvuga Yesu, Yohana tanguye kuvuga Yesu avuga ibintu byabayeho Yohana atarabaho. Muravyumva? Yohana atanguye kuvuga Yesu avuga ibintu byabayeho isi itarabaho, siko? Yohana mu gutangura kuvuga Yesu aravuze ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho. Haleluya. Bene data, ntanamwise Yesu, ntanamwise rya zina tumenyereye bamwita, ariko aravuze ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho. Jambo yahoranye canke yamanye n'Imana, ngo kandi uwo jambo yari Imana. Ariko avuga ibintu vyakorewe canke vyakoretse mu kibanza atabayemwo, atagendeyemwo, ariko ashize hejuru ihishurwa afise rya Yesu, ashize hejuru ico nokwita revelation. Amen. Ndashaka kuvuga ngo Yesu, Yohana ashize imbere revelation kubera yuko nagira mvuge ngo nta bundi buryo n'ubu bumwe n'aka gace n'agapande ngira ndakubwire ngo nta moyen nimwe ibaho y'ukumenya Yesu atari ukumuhishurirwa. Amen. Nta buryo, nta moyen, nta façon, nta umviriza. Wona mwiga bakamukubwira, bakabamukwigisha, ukaja mu mashuri amuvuga, ukiga theology, ukagira ivyo ugira vyose, ariko ngenda kubwire ngo ikintu conyene gishoboka muri ubwo buryo uzogira ico bita connaissance intellectuelle, siko? Uzobifata ku mutwe, ubimenye ku mutwe, ariko ngenda kubwire ngo ivyo uzi n'ivyo wamenye siko kuri. Ariko ndashaka kukubwira ngo uburyo bwonyene buhari bwo kumenya Kristo icarico nuguhishurirwa, nukumuhishurirwa, nuko kwihishurira, nuko Imana iguhishurira Kristo icarico. Amen. Amen. Ego turavuga ubutumwa, ego turababwira byinshi, ego turaza ngaha tukagira iki, ariko nagenda kubwire ngo ibi byose dukora n'ubu butumwa tubabwira nibikwiriye kugusunikira kurondera Imana wewe ku gatwe kawe, kugira ngo muri uko kurondera Imana ikwihishurire, uhishurirwe umenye icarico Kristo. Dusumugaba yigeze kuza kutwigisha w'umunyamerika, aratubwira ati narize theology ndagera igihe ndonka doctora muri theology, kandi aratubwira ngo muri ayo mashuri yose nariko ndiga nari mfise amanota, nari umunyabwenge, nari mfise amanota menshi cyane gose, ariko aratubwira ngo ivyo byose narabigize ndaheza ayo mashuri muri Amerika ndonka doctora, kandi kubera yuko nari mfise amanota menshi, jewe ndiko ndaheza ishuri nari maze kuronka amashengero menshi amproposa kuza gukorana nayo, kuko nari mpejeje mfise doctora. Ariko aratubwira ati ariko ngira ndababarire ngo jewe nahuye na Yesu mu nyuma zaho ivyo byose vyaraheze, kandi igihe nahura na Yesu namenye ko ivyo narinzi bitari Yesu, kuko Kristo w'ukuri baramuhishurirwa. Amen. Amen. Yohana rero mu kuvuga Yesu yashize imbere uguhishurirwa afise kuri Kristo. Amen. Amen. Sinzi ko mwibuka na Petero, muribuka Petero, Yesu abaza ngo intumwa, reka ndabagira ikintu kimwe, Yesu ikabaza
abadisiple biwe, abantu bamana, abantu bicarana, abantu defo bajyama hamwe, abantu bagendana, abantu akora ibitangaza bari kumwe, abantu bamufasha muri organisation ashaka gukora igitangaza, ababwira ati egeranya uwo bafise udufi ngaha n'ufise iki, nukuvuga ngo ni komite n'abantu bamana. Ariko Yesu arababaza ati mbega aho mwisi, aho mu bantu, mbega mwumva bavuga ngo ndinde? Yesu intumwa ziramwishura, bamwe atangura kuvuga ngo uri Eliya, nguri Yohana, nguri iki niki, ariko Yesu ntiyabitebako, abirengana vite fait, aravuga nk'uko umenga avuga ati ivyo sivyo biri important. Aravuga ngo mbega mwebwe munyita gute? Ndashaka kubwira umuntu ari ngaha, turashobora kukubaza ngo mbega uwo Yesu uvuga usenga, urashobora kutubwira ingene bamwita, urashobora kutubwira ingene muri life center bamuvuga, urashobora kuvuga ingene muri eglise ya hehe na hehe bamuvuga, ushobora kutubwira ivyanditswe, ukatubwira ingene yanditswe muri Bibiliya, ukavuga ingene Yohana yamuvuze, ukavuga ingene nde yamuvuze, ukavuga ingene Yesaya yamuvuze, ukavuga inde. Ariko ndagenda kubwira ngo ivyo Yesu ntabitebako, mugani wabaraha ngo ntabitindaho, ahubwo ica kirengana yiruka akakubaza ngo mbega weho unyitande, weho umvuga gute, mbega weho umbona nkande? Kuko ndashaka kukubwira ngo ivy'Imana ni relation personnelle yawe nayo. Amina. Nuko Petero aramwishura, ariko ndashaka kubabwira ngo ikintu gitangaje. Petero yishuye ico kibazo muri abo bose bari ngaho, akagitora akakivuga neza. Ni nkuko novuga ngo Yesu yameze nk'utangaye, siko? Hama Yesu aramubwira ngo Petero, ivyo uhejeje kuvuga Petero, uko kumenya ufise Petero, iyo nyishu ya kweri uhejeje gutanga, ivyo si ubwenge bwawe, si education yawe, si ivyo bakubariye, kubera yuko le seul moyen y'ukumenya jewe uwo ndiwe ni guhishurirwa kuva ku Mana, kuva kuri mpwemu yera. Hama kandi Yesu aramubarira ngo kuri ubwo kuhishurirwa kwawe jewe uhoraho nzokubakira ku ishengero ryanje, ngo kandi ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazoshobora kurihagarara imbere. Amen. Nagenda babwire ngo iki kintu kiratangaje ukiravye kuri avuga uti nonega Yesu wewe uri kubaza abantu ngo ni urinde, abantu mwamana, abantu mugendana, we ntibazi izina ryawe, ntibazi yuva, ntibazi, ariko ngenda kubwire ngo nabajya bari kumwe, nabajya bagendana, nabajya bamana, Yesu yarabizi yuko bidashoboka, bidakunda ko bamutora, ko bamenya uwo ari we hatabayeho ihishurirwa. Amen. Ikindi ko ndagishiraho nka base kugira mbwira abantu benshi bari ngaha. Novuga ngo mwisi yose mwishengero nibaza ko kumbure usanga ibice binini kwijana arabazi Imana kuko bayibabwiye. Ariko nagenda kubwire ngo ivyo ntibikiza, ivyo nibisanzwe, nivyo mwidini ryanyu nkuko nabandi bazi ivyo mwidini ryabo. Rero ivyo kubimenya ntibikiza ubugingo bwawe, ivyo kubimenya sivyo bifasha ubugingo bwawe. Ariko ukumenya kwa kweri, ukumenya kukuri no guhishurirwa. Amen. Yesu akongera akabivuga muri Yohana 6 akavuga ngo nta numwe azi wanje atari data amuzanye. Nukuvuga ngo ntibishoboka ko umenya, ntibishoboka ko umishurirwa atari data aguhishuriye uwo ndiwe. Hama nihute kubabwira kugira nimwibaza ibibazo ngo none ataduhishuriye tugire gute. Oya, murabizi mwese muri Yeremiya aravuga ngo mpamagara ndakwitabe ndaguhishurira. Amina. Bisigura yuko le seul moyen yo kumenya Imana, le seul moyen yo kumenya Yesu ni guhishurirwa. Nta guhishurirwa kubayeho nta buzima burimwo. Nta guhishurirwa kubayemwo ivyo uzi si bizima, si ivyo ubushobozi byo kiza ubugingo bwawe. Nta guhishurirwa kubayeho si kumenya Imana, nitwe twihenda tukavyitiranya tukavyita kumenya Imana. Ariko ngenda kubwire ngo nimba
imana itarakwihishurira, nimba imana itaraguhishurira uriwe, naganabwiye ngo naho umaze imyaka 20 usengera ngaha, naho umaze imyaka 30 uri umukristu, naho wavukiye muri famiye y'abantu bakijijwe, naho wakuze mama wawe akubwira imana na papa wawe bavuga imana, nagira ndakubwire ngo nimba nta guhishurirwa kuri personnel kw'imana ikwihishurira icuri, nagira ndakubwiye ngo nturakizwa, ntuzi imana, kandi urakeneye gukizwa, kandi udakijijwe ubugingo bwawe nyene nta bugingo burimo. Urakeneye guhishurirwa imana. Hama nagira ndakubwire ngo nuno munsi ivyo uzi ku mana, nagira ndakubwire ngo ivyo wahishuriwe nivyo uyiziko, ibindi n'ama information, ariko nahari ama information ntibiri installé nk'ukuri gufite ubushobozi mu buzima bwawe muri wewe. Nico gituma umuyaga n'igihuhusi vyo mu buzima iyo bije, malgré ko ufite za information, information twose turagwa hasi. Ariko iyo ufise ukumenya uguhishurirwa wakuye kuri we, umuyaga uraza, igihuhusi kiraza, ariko ukubakika kwawe kukaguma guhagaze kuko gushingiye ku rutare. Urutare ni Kristo, kandi Kristo baramuhishurirwa. Amen. Murabizi nta kintu kinwenza nk'ukuntu hageze kuri sujet y'ubwoba twese tukunda kuririmba katabwoba. Ariko waja kuraba ugasanga amapeur ari mu buzima bwacu ntagira uko angana. Rero ego wobiririmba, siko? Wobiririmba, ariko nagenda kubwire ngo ni wategwa muhiri wanya utari kuri eglise, uri wenyene, ni wategwa n'ibitandukanye, ni wategwa n'ivyo bavuze ko ari binini, bene data, ni waronka diagnostic mbi kwa muganga, siko? Ni wategwa umviriza. Ibi sivyo bigukiza, ariko ico wahishuriwe nico gihagarara nk'urutare muri wewe, ukubakira ku kintu wumva naho haje umuyaga n'ibihuhusi ntibinyiganyiga. Amen. Guhishurirwa Kristo nico kintu conyene gishobora gukiza ubugingo bwacu, kandi nico conyene ca kweri. Amen. Amen. Uyu Yohani rero ariko aravuga kuri uyu Yesu, atangura kuvuga Kristo yahishuriwe, atangura kuvuga Yesu yahishuriwe. Yohana wumvise uko kuvuga uwo Yesu yahishuriwe ariko arakora, Yohana wumva umengo agitangura aya majambo yiwe, agitangura kwandika ikicete, Yohana wumva umengo arashaka kudutwara ahantu kure. Yohana wumva umengo arashaka kutubwira ngo erega ibi turiko turavuga, erega uyu turiko turavuga ni turiko tuvuga ibintu bisanzwe. Yohana wumva umengo ashaka kudutwara hirya, Yohana wumva umengo ashaka kudutwara ahandi, Yohana wumva umengo adusubije inyuma, aratujabukije, adukuye muri ubu bugingo bubondeka bw'ibifatika. Yohana umenga aradutwaye atujanya ahandi hantu, atangura nk'ukumera nk'ukutubwira ngo erega uyu muntu turiko turavuga si umuntu, erega ni turiko tuvuga umuntu, reka dufume tucita ikintu. Kubera yuko umuntu n'umuntu, umuntu muramuzi, umuntu afise iforoma, umuntu afise ahatangurira n'ahahereza, umuntu afise taye, afise physique, afise ahagarukira. Muravyumva? Ariko ikintu turiko turavuga uyu Kristo turiko turavuga, ega ni turiko tuvuga umuntu, turiko tuvuga ikindi kintu. Yohana avuga ngo erega ntiyanamwise n'izina ryiwe, ntiyamwise Yesu, ntiyamwise bitumenyereye. Ariko Yohana aravuga ati ega ndiko mvuga jambo, kandi ijambo mvuga si jambo ry'ubu, si jambo ritanguye ubu, ariko ndiko mvuga ikintu cabayeho isi itarabaho. Eka naba ari ikintu kimwe, ndiko mvuga ikintu cabayeho ikibanza cyo kubaho kitarabaho. Nukuvuga ngo ni ikintu kiri en dehors du temps, kiri en dehors de l'espace. Nukuvuga ngo ni ikintu cabayeho espace itarabaho, ni ikintu cabayeho ibindi bitarabaho. Aravuga ati ndiko ndababwira iki kintu, erega kugira aho muba, kugira haboneke isi, kugira haboneke mwe bisaba ko mugira aho muba, ariko jewe ndiko mvuga ikintu bidasaba ko kigira aho kiba, ni ikintu cabayeho ibi vyose bitarabaho. Amwita jambo. Bene data, ndakunda Yesu. Ndakunda Yesu kuko Yesu ntahera. Yesu ntari limite, ntafise ahagarukira. Yesu je ndakijijwe maze imyaka
sindabizi 29 nk'ijijwe muravyumva kandi n'ukuri muri iyo myaka noshinga intahe ko nabonye Yesu noshinga intahe ko Yesu yamvugishije noshinga intahe ko Yesu yagendanye nanje nukuri mu bintu ndamushima ko yakoze ku bugingo bwanje ndamushima ko yahinduye ubuzima bwanje ndamushima ko yangize ico ntarindi ndamushima ko agaciro kiwe agaciro yanzaniye agaciro yampaye nikindi kintu bene data ariko ngira ndababwire ngo malgré imyaka 20 ningahe yo mugakiza Yesu ndashobora kuvyuka mu gatondo yazi imbere yanje ngasanga nikindi kintu ntazi nigeze mbona nigeze nkorako nafite n'amajambo yo kuvuga ngira nihute kubabwira ngo sindabonekegwa iyo tuvuze gutya abana baca bibaza ngo ngo we rero ngo avyukaza mu gatondo canke ngo ariko ngira ndababariye bene data iki kintu siko mumbare ndacita iki kintu nikindi kintu iki kintu nurundi gwego iki kintu si levo y'utwo tuntu eka nabwo ikintu kwega bene data sinzi bikugoye sinzi bigukikuje sinzi problem urimwo muri uno munsi sinzi ivyo urimwo muri iki gihe sinzi ivyo ubona ariko ngira ndakubwire ngo iki kintu turiko turavuga sugo gwego iki kintu turiko turavuga ni yindi level iki kintu turiko turavuga kiri hirya kiri hejuru y'ivyo vyose iki kintu turiko turavuga kirabirengeye iki kintu naho wovuga ngo kwa muganga bakubwiye ngo ntibikunda ngo ntibigira iki ego ndavyumva n'ivyo ubona uri conscient yavyo ariko numva mbengo Imana yugurura amaso y'umutima wawe kugira ngo uhishurirwe ubone urundi gwego ubone ibindi bintu kubera yuko iyo amaso y'umutima yugurutse ukabona ugo gwego ukabona icaro ukagira iki twatuntu nta n'utwusengera twongende tutekera ibirago tukiruka kuko tuvuga ngo agiye mu yindi level tuvuga Kristo haleluya tuvuga ikindi kintu turiko tuvuga ibindi bintu bene data uyu Yesu yivuga canke yisobanura nta na rimwe yivuga nk'umuntu kubera yuko umuntu ntiyovuga ngo je ndukuri n'est-ce pas umuntu ntiyovuga ngo jewe ndubugingo kuko none ubugingo ni iki hamwe wewe na urinde muravyumva uyu Kristo nkuko yamuvuze ngaha yamuvuze nk'umuntu yamyeho kuva kera yamyeho byose bitarabaho yamyeho isi itararemwa yamyeho ibi nibi byose bitaraza siko uyu Kristo ngo nta caremwe na kimwe kitaremwe nawe ngo ivyo vyaremwe byose niwe yabiremye kandi nta na kimwe kitaremwe nawe umunsi tubivuga ko vendredi nababwiye verset muri Colossiens yo yivuga ngo byose bisubsista kubera we uyu Kristo rero yaremye byose yamyeho ijambo ry'Imana rikatubwira ngaha Yohana muvuga ngo yitiza umubiri yitiza iyi mpuzu yitwa umubiri aza ngaha mwisi kugira ngo akomunike natwe aza ngaha mwisi kugira akora ico ateza gukora ariko naho yitijije umubiri ni wovuga ngo date de naissance yiwe ngo ni kuri Noël hama ngo il est né le je ne sais pas le combien hama il est décédé iyi tariki nini oya ababwira ati je sivyo sivyanavutse ryari hama mwera ryari oyaha jewe namyeho ibi byose mubona nije nabikoze ibi byose bigiye nta nakime gisubizisa je ntarimwo jewe ndi muri byose na hose jewe nije nganje nije ndabikora jewe ni jewe ndabitumye bigihagaze biri ngaha ayi jewe niyambitse umubiri kugira nze kubaraba ndabakomunika ico nshaka kubakomunika amen rero niyambitse umubiri kugira ngo nze kubaraba ndabakomunike ariko jewe sinduye umubiri mubona nico gituma uwo nyene hageze igihe akaraba abantu bariko baramubwira ibintu byinshi ivyo twese duha agaciro ngaha mwisi ega twe turi uruvyaro rwa Aburahamu nyene bavuga ibintu bumva bamini iwabo muri ico gihe hariko arabaraba aravuga ati abatipe ntibariko barabitahura arababwira ngo sokuru wanyu Aburahamu atarabaho je nariho abatipe bari muri eglise kubera ivyo bintu badashobora kubitahura
baca bafata amabuye ngo bamwice. Arashobora kuvuga ngo yariho imbere kubera yuko ntibariko barasezisa uyu muntu ico arico. Amen. Bene data nagenda kubwire ngo udahishuriwe Yesu azoza kukubwira uwari nawe ufata amabuye ngo umwice kuko uvuga ngo suko tubivuga mu misa iwacu. Umunsi umwe narigeze kugumuka ndavuga ngo jewe ivy'Imana ndabivuyemo, ivy'Imana ndabihevye, agakiza ndagahevye, ntavyo nzosubira ndabivuyemo. Murabizi nyene ngira si mwese bishikira, jewe nuko vyaba bimeze habaye ikibazo ndagumuka ndavuga ko vyose ndabivuyemo. Mu nyuma nahejeje kudesida ko vyose ndabivuyemo nsanga hari bimwe bingumamwo. Ndavuga none nkiro tuva ngiye kumuvugisha, nkiro tuva hari ico ndamubwira. Ico gihe nari mfise ukwizera kuvyerekeye ingwara, siko muri ico gihe nca ndagwara, ngwaye nca ndaraba iyo ngwara nca ndayibwira nti wihenze adresse raba uja kudodora aha nta kibanzo ufise, kuko niko kwizera nari nsanzwe mfise. Hama mu nyuma mvuze gutyo nca ngera ndibwira nti none kutizeye ko wabivuyemwo ivyo ubwingwara nibiki. Bon, urabona nyene uba wabihevye kusanga hari ubimuga ikeneye, n'est-ce pas? Muravyumva? Hama kandi nca sanga ndavyizeye. Mu nyuma nca nabantu okay man uviza ikintu kimwe basi sindabivuyemwo vyose. Urumva? Ndavuga nti ndabivuyemwo, urumva? Ariko nyene ibiri installé muri jewe, ivyo wamaze gushira muri jewe, ibi nyene vyashinze imizi, ibi nta kundi ko birimwo, nyene ko birimwo numva umengo biri umwe na jewe, biragoye ko ndavyitandukanya navyo. Ntariko ibisigaye vyose ndabivuyemo. Hama Imana irambarira ati niho ukibitora. Irambwira ati ivyo uri kuravuga nivyo naguhishuriye, kandi ivyo naguhishuriye niko kuruzi kukugize kuri mu mizi yawe, kuri mu mitsi yawe, kiri mu bintu vyose uko nivyo vyonyene uzi. Bijya bindi nivyo wibaza ngo urazi, ariko ivyo bindi nivyo watura kuko no muri igrize wanyari ivyo batura. Bene data numva shaka kubwira umuntu wese ari ngaha wibaza ngo urakuze mu gakiza. Numva shaka kubwira umuntu wese ari ngaha wibaza ngo ugeze kure kubera kumbura imyaka umaze. Numva shaka kubwira umuntu wese ari ngaha basi ndavyite ngo ivy'Imana uvyita Imana. Ndashaka kukubwira ngo Imana yonyene ufise ni Imana wahishuriwe. Imana yonyene ufise ni Imana uzi. Imana yonyene ufise niyo Mana muzinanye, niyo revelation ufise mu mutima wawe. Ibikurikira uracavuga ivyo Yesaya yavuze, uracavuga ivyo abandi bavuze, uracabivuga. Ariho nagenda bwiye ngo abatipe ko arabivuga nta numwe bariko barigana. Abatipe ko arabivuga nta numwe wundi bariko bararabirako. Ariko ndashaka kuvuga ngo aba bana igihe bariko barabivuga, bariko bavuga ivyo bazi, bariko bavuga relation bafitaniye, bariko bavuga guhishurirwa n'uburyo babonye Imana, bariko babivuga bakubwira uko imeze bakurangira kugira ngo nawe uhaguruke ugende urondere, kugira ngo nawe ugende mu cumba wugare udodore, kugira ngo nawe uvuge ngo Mana nimba uriho vy'ukuri, nimba umeze gutya na gutya, Mana nanje ndashaka kukubona. Bariko bakubwira ibi iya kuko bagiye kurondera Imana, Imana irabihishurira hama bibagirira akamaro. Bariko barakurangira kugira ngo nawe urondere Imana ku gatwe kawe, kandi urondere Imana ku gatwe kawe kwihishurire, kuko ivy'Imana iguhishurira ntibizokuvamo. Amen. Amen. Ni jewe. Mpamagara ndakwitabe. Imana siko nagenda kubwire ngo aho wewe mu mutima wawe, siko aho mubyumvira ijambo ushaka kubabwira, siko aho ugeza kurondera Imana niho Imana izogeza mu kukwihishurira. Amen. Nta gutrisha kubamwo, nta vy'abandi dufata, nta vya mama senga cana nsengera, nta vya eglise yacu iri spirituelle, nagenda kubwire ngo aho ugeza kurondera Imana ni Imana izogeza kukwihishurira. Kandi aho Imana igeza kukwihishurira niho nawe ugeza kumenya. Amen. Aho Imana igeza kukwihishurira
niho nawe ugeza kumenya Imana. Amen. Kandi uko kumenya Imana niko twita ukwizera. Amen. Hama ukwizera kwawe niko kugukiza. Amen. Reka ndakivuge mpereye inyuma, ukwizera kwawe niko kuzogukiza. Nimba utizeye ntuzokira. Muravyumva? Ukwizera kwawe niko kugukiza mu buzima bwa misi yose. Hama ukwizera kwawe kungana ni aho ungeza mu kumenya Imana. Hama aho ugeza kumenya Imana bingana naho Imana yagejeje mu kukwihishurira. Hama aho Imana igeza mu kukwihishurira hangana naho ugeza kuyirondera. Amen. None urindire imyaka igende, urindire bigutitukane kugira ngo uzoje kugerageza gusa mu dusigaye no kutuzanira Kristo. Hariho kugira ndakubwire ngo harabaye ikintu kimwe, uzosa mu dusigaye utuzanire Kristo, kandi Kristo azogira ico dukoreye. Ariko nagenda nabwiye ngo Kristo naho azogira ico tukoreye, umwanya uraharuye. Vyinshi uzogenda uve muri ubu bugingo utarabibona. Nico gituma ndakuburira nkakubwira ngo ndakwinginze hakiri kare uve mu bujuju, kuko isi ijambo ry'Imana ubwenge bwayo riyita ubujuju. Ndakuburiye hakiri kare ngo uve mu bujuju. Muravyumva? Uze mu bwenge umenye ko ibi byose turiko twiruka inyuma atabugingo busagutse bitanga. Umenye, reka nabaye ikintu kiri très simple twama tubona. Twama twabonye ingene abantu par exemple baba star bakamenyekana bakaronka amahera normalement batubwiye ngo bijya bintu nibwo buzima, ubironse ni sawa ucumererwa neza. Ariko twamba twababonye malgré kubironka bagaca bagera ahantu badeprima bakiyahura. Ukiyaza uti none ko yaronse bimwe ndondera, ugaca wibwira ngo barafina, ngo bazungu barafina, niko muca muvuga n'est-ce pas? Ngenda babwire ngo sugufina. Bene data, uno munsi mwisi iyo bagize liste y'ibihugu vya mbere bitunze bakagira n'ibihugu vya mbere bikenye, ibi bavuga ko bitunze ari abantu bari sanse kubaho neza, ibikenye biri sanse kugogwa. Ariko misi yose ugize ibiharuruka biraba usanga ivyo nyene vya mbere gutunga nivyo vya mbere kugira abantu benshi biyahura. Hama bimwe vya mbere gukena ntibiyahura. Bo birashika ariko rero wewe nagenda kubwire ngo mu bisanzwe umuntu ari mwishengero, mu bisanzwe umuntu yakijijwe, mu bisanzwe umuntu yavutse ubwa kabiri, mu bisanzwe uwo muntu vyari vyitwa ngo n'umuntu yavuye muri ico kintu twita ubwenge bw'isi. Ariko ijambo ry'Imana ryita ubujuju, amaso yiwe yarugurutse abona Kristo, ahishurirwa icari, amenya yuko uyu niwe ashobora kumara inyota y'ubugingo bwanje. Hama acagira umwete wo kurondera Kristo kuko yamenye ko Kristo ari vyose muri vyose. Amen. Ariko ikibabaje nuko no munsi mwishengero dufise abantu batigera bagira umwanya wo kurondera Kristo kubera yuko bagifise bwa bwenge bw'isi twita ubujuju, bibaza ngo bije ndiko ndiruka inyuma nivyo bizompa ubugingo. Ariko ngenda kubwire ngo nta gishobora kumara inyota y'ubugingo ataramazi y'ubugingo. Amina. Amina. Rero rondera Kristo, nambu namuzi murondere kurusha, winjire ibwina, winjire muri profondeur, winjire bene data. Mbega wowe za Kristo umumenya. Kristo igituma ijambo ry'Imana tubwira ngo Imana yihishurira abayirondera, canke ngo aho ugeza kuyirondera niho nawe ugeza guhishurirwa. Ntagerabwe ni kubera tout simplement Imana yuzuye isi yose, iruzuye ngaha. Imana iruzuye ahantu hose, iruzuye ngaha. Hari umuntu yavuze ngo ifi idasohotse mu mazi ntimenya kuri mu mazi. Rero natwe tubona turi ngaha tukibaza ngo ariko nagarabwiye ngo Imana yuzuye hose. Nico gituma iyo wihaye akaryo, iyo wihaye pene yo kuyirondera utegeza kuyironka. Iyo wihaye kuyirondera utegeza kuhishurirwa. Iyo wihaye kuyirondera kuko ntahitari iri ngaha, ivuga ngo iri hafi yawe kurusha n'umubiri wawe. Iri hafi iri ngaha. Rero ndakwinginze uyirondere, ndakwinginze ugira uwo mwete, ndakubwiye idiri basi. Ndakubwiye idiri nta vyiza ntidoreye kubiririmba.
nta byiza isi itanga biruta ivyo twobonera mu buntu bw'Imana. Imana niyo buzima. Ariko mwampaye volume nyinshi canke nje nagumye nsemerera. Okay. Imana niyo buzima. Imana niyo bugingo. Imana niyo mahoro. Imana niyo munezero. Kandi iyo Mana nyene ikubwira ati erega ni jewe nta wundi mugabo ntavyo wemera, wewe ushaka gucunguriye hajya, wowe ushaka kugenda hajya, ariko ndakubwiye ngo uko ucunguriya, uko utakaza umwanya ucunguriya muri byinshi, uko utakaza umwanya urondera hajya na hajya, ndakubwiye ngo iminsi y'ubuzima bwawe ikira guherana. Uzoja reka ndabwiye kantu kamwe. Hamace nsoma ikintu ushaka guherezako. Noneho cagiye. Okay. Abavyeyi muri ngaha kurera siko kurera kenshi mu Kirundi tuzi ngo kurera no kubwira umwana ntukora iki ntugira iki no kuvuga amajambo, ariko ngira ndabwiye ikintu biga bene data, ushaka kuvuga amajambo ameze gute, ushaka ubabwira amajambo y'Imana ya Bibiliya, ushake ubabwire ibiki n'ibiki, nagenda kubwire ngo amajambo yawe nkuko nkunda kukivuga ni bice 5% gusa bya communication yawe. Rero n'umwanya utari kuravuga nagenda kubwire ngo uri kuravuga, n'umwanya utari kuravuga ndababwiye ngo uri kuravuga. Hama ndababwiye ngo Kristo atinjiye ngo akize abohore, nagenda kubwire ngo mu mwanya wibaza kuhoze no mu mwanya usinziriye ufise ivyo uri kura communica, kandi uri kukomunika bimwe vy'indani vya kweli. Rero nagenda kubwire ngo ushobora kuba uri kuraroga abana bawe wewe utabizi, kuko muragwaye, kuko mwaciye mu bikomere bitandukanye, kuko kumbure mu sinzigo n'amashari anyegeje indani muri mwebwe. Ivyo rero mwibaza ngo ntavyo twabwiye abana, twabihoze, ntavyo twagize iki, ariko nagenda kubwire ngo ubivuge n'akanwa canke ntubivuge, birimwo mu vyo uri kurabonsa, birimwo mu vyo uri kurabagaburira abana bawe. Barazi ivyo uha importance n'ivyo udaha importance. Abana bawe urashobora kubabwira ngo twicare tuganire ijambo ry'Imana, mukicaza bagatangura kuvuga Bibiliya, ariko barazi iyo papa ashushe niyo papa adashushe. Barazi papa iyo aryohewe niyo ataryohewe canke mama. Rero urashobora kuvuga ngo narabicaritse ndababwira ijambo ry'Imana, ariko ndabwira ngo umwanya munini w'ubuzima uri kubakomunika ibindi bintu, kandi ivyo uri kurabakomunika n'ivyo ufise muri wewe. Mu bisanzwe ndabwira ngo ivyo nivyo bita umuvumo, nibikomere twaciyemwo, impact vyagize kuri twebwe, hama tukabikomunika uruvyaro rwacu. Mugabo nagenda babwire ngo mwebwe nk'abantu bahura n'ubuzima, bahura na Kristo, ivyo byose vyategezwa gukira, ivyo byose vyategezwa kubohoka, ivyo byose uri kurondera Yesu wa kweli, Yesu aragukiza, Yesu arakubohora, Yesu aragira iki, hama gwa ruvyaro rwawe ukazosanga wari ukomunitse ibintu bizima. Bavuga ngo mbega bizima yabikuye he kujya tumuza ari wo kwa kana kayakuze muri ubuzima n'ubu naba nabo bavukana ngene bahwereye nabi, hama bakavuga ngo oya yahuye n'ubuzima, yagumye yifrota ku buzima, yagendeye umwanya munini mu buzima, muri presence y'ubuzima, ubuzima bwarakijije buroza burabohora buragira iki. Rero ntimutangara ijambo ry'Imana yivuze ko abana uruvyaro rw'abagororotsi bazobihanga rikomeye, nukubera yuko mwebwe bagororotsi muri sanse kuba mwuzuyemwo ivyo Kristo ashira muri mwebwe, hama mukavyonsa abana banyu batazi nuko bariko baravyonsa. Rero ndiko ndakuburira muntu uri ngaha, erega kurondera Kristo ni inyungu y'ubuzima bwawe. Erega kurondera Kristo nukubera hanze ya Kristo atabugingo buhari. Erega kurondera Kristo nukugira ngo ntutakaze umwanya wiruka urondera ibintu bizogufata imyaka 40 ingahe kugira ubironke, canke naho nyene ntuzopfa nabironse, hama ngo ubigeremwo biguhemukira usange ntibikoze ca kindi wibaza ko bizokora. Kurondera Kristo nukugira wuzura ubuzima, kuko aho uzogeza kumurondera yuzuye hose nihazogeza kukwihishurira, kandi uko kwihishurira niko kuzana ukumenya niko kwizera, kandi ukwizera gukiza ubugingo bwawe. Amen. Ntimwamye mumva Yesu avuga ngo ukwizera kwawe kuragukijije, siko? Ukwizera kwawe niko kuzogukiza. Amen.
ngira mpereze ku gisomwa siko telefone yanje iragitakaje ariko agira umuntu aniza bibiliya y'ikirundi mpereze ku cete ntabwo nafise bibiliya y'ikirundi merci avingora kurondera munabiheruka kera ngira mpereze ku gakete siko bayama biko wapi fiston akira shawo yimpe wabindondereye ngira mpereze ku gakete siko mukumve nk'agakete uwo jambo ababwiye canke abandikiye ni bon merci egambwiye mama pastor ndazi ko akunda ayikunda iyi ntoze reka ndayisome imigani igice 8 haravuga ngo mbega bwenge ntahamagaye amina uyu mwanditsi yamwanditse nka bwenge amen Yohana yaramuvuze nka jambo bivanye n'ingene yamuhishuriwe ubu nawe amuvuze nka bwenge ariko aha bwenge ariko avugisha mwebwe siko aravuga ngo mbega bwenge ntahamagaye n'ukumenya ntigushize hejuru ijwi ryako ngo ku gatwe hejuru iruhande y'inzira mu mayira abiri niho ahagaze ngo iruhande y'amarembo mu ishikiro ry'igisagara mu bikingi vy'amarembo niho asemerera cane ati uyu ni bwenge ariko asemerera ababwira mwebwe mw'abakristo muriko murumva uno munsi aravuga ngo ni mwebwe mw'abagabo mpamagaye ngo kandi ijwi ryanje rihamagaye abana b'abantu yemwe mwambura bwenge mumenye kwiguranura icarico ngo namwe bijuju mugira imitima itahura mumbabarire ntibisigura ngo nibitutsi siko ariko nimba bwenge ahagaze ino agahamagara abwira bajya abantu no kuvuga ngo hari hatandukanye naho abantu bari nico gituma reka bita ngo mwambura bwenge canke namwe bijuju uno musi bon je suis désolé bisa nk'ibitutsi ariko ndashaka kubabwira ngo oya ariko guhamagara kugira ngo uze kurahura ubwo bwenge iwiwe amen nuko yemwe mwambura bwenge mumenye kwiguranura icarico ngo namwe bijuju mugira imitima itahura ngo mwumvirize kuko ngira mvuge ibikomeye guteranura iminwa kwanje kuvamwe ibibereye sinakwa gusoma utuntu duto okay guteranura iminwa kwanje kuvamwo ibibereye ngo kandi kibi numuziro ku minwa yanje amajambo yose y'akanwa kanje nayo kugororoka kandi muri yo nta kigoramye canke ikigoretse yose arumvikana ku muntu atahura kandi aratumbereye ku baronse ubwenge ngo mwakire inyigisho zanje si nk'ifeza iyi mu gifaransa Bible du Sommeur ivuga ngo cherchez mon éducation au lieu de l'argent nukuvuga ngo ariko guhamagara ngo umviriza ingo wakire inyigisho zanje si nk'amahera kuko amahera afise ahagarukira ariko inyigisho zanje naho zigarukira amen amen mwakire inyigisho zanje si nk'ifeza ngo mwakire no kumenya kurusha izahabu z'indobanurwa ngo kuko ubwenge buruta utubuyenge twitwa marijani ngo kandi mu bintu bihimbara byose nta gihwanye nabwo amen
mu bintu bihimbara byose nta gihwanye nabwo. Ego urashaka guhimbagwa birumvikana, ariko mu bintu bihimbara byose arakubwiye ngo niwaronka ubwenge bwanje uzosanga atagihwanye nabwo. Amen. Engeze. Nuko akavuga ngo jewe bwenge amakenga nayagize inzu yanje. Aha bavuga amakenga, ahandi bavuga reflexion, kwiyumvira, siko? Akavuga ngo jewe bwenge amakenga nayagize inzu yanje, ngo nserangura ukumenya n'inama nziza, kubaha uhoraho niko kwanka ikibi, ubwibone n'amanyama ni inzira y'ikibi, n'akanwa k'ibidadi ndavyanka, ngo inama nziza ni yanje. Ngira mugenzi wawe uti inama nziza ni ya bwenge. Bene data, nk'ubu sinzi ivyo urimo, sinzi ibigukorotse, sinzi ibigukomplitse, sinzi ivyo uri kuribaza ingene wobigenza, ariko akubwiye ngo ingwi wanje, kubera yuko inama nziza ni yanje, kandi inama guha nukuri yo guhindura ubuzima bwawe. Amen, amen. Ngo inama nziza ni yanje, bo n'ubwenge bushitse, ni jewe kumenya ndi n'inkomezi, ni jewe mpabami kuganza n'abacamanza gushinga ibiroranye, ni jewe mpabaganza kuganza n'abaganwa, eka mbere n'abacamanza bose bo mw'isi. Nkunda bankunda, kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Amen. Nkunda bankunda, kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Ngo itunga n'icubahiro biri wanje. Muravyumvaga bene data? Itunga n'icubahiro biri wiwe. Ngo n'ubutunzi buramba bo n'ubugororotsi. Murakabona akakabonye twogahagarara, siko? Itunga, ubutunzi n'icubahiro, bwenge avuze ngo biri wiwe, kandi avuze ngo n'ubutunzi buramba. Urabona iyo muri aka kanya vyaciyemwo wibaza ngo watunze, ariko nta kintu kibabaje nk'ubutunzi butaramba. Kugaragara abwire ngo ubutunzi butaramba bene data burababaje. Murazi igituma? Kuko hajya upfa umubona umuntu yamye akenye kuva kera, ariko ntubone uwahomvye, kuko uwahomvye azi ivyo yahomvye, ariko uwamye uko yimereye neza, siko? Okay. 17. Nkunda bankunda, kandi abandondera ubudahumeka barandonka. Itunga n'icubahiro biri wanje, n'ubutunzi buramba we n'ubugororotsi bene data. Ubugororotsi, amen. Urana ubugororotsi tuzi ngo n'amafere y'Imana ni ivyexija, ni compris ku buzima, ariko womengo twebwe ubugororotsi babukuyemo c'est pas grave. Ariko nagenda kubwire ngo ubugororotsi bene data, kuko nagenda kubwire ngo ibitari ubugororotsi bwose vyose biri mu buzima bwawe n'amabomba retardement. Ibitari ubugororotsi vyose biba mu buzima bwacu n'amacumu n'ibigwanisho birindiriye kuducumitagura kugira ngo tuzobabare, kandi si kutubabaza gusa, nuko biducumitagura bikarohera gucumitagura n'uruvyaro rwacu. Mu bihugu nk'ibi vyacu dukunda kuvuga amangwano y'abahutu n'abatutsi, ivyaba bakoreye ibi, ariko nagenda babwire ngo ibirenze 90, ibice birenze 90% vy'abantu muri iri shengero mukomeretse, nagenda babwire ngo ivyo bikomere ntibabikuye mu bahutu n'abatutsi, ariko ivyo bikomere mwabikuye iwanyu. Rero bwenge adusezeranira ikintu ciza, kuko bwenge atubwira ngo umviriza, ubutunzi ndabuguha, n'icubahiro ndabiguha, kandi ubutunzi buramba buri iwanje, kandi ubutunzi bw'iwanje buri kumwe n'ubugororotsi, kuko bwobwo ntibugusaba kwica abantu kugira ushobore gutunga, ariko bwobwo uburonkera mu bugororotsi, hama vya vyiza mukazobirira mu bugororotsi, mu mahoro n'umunezero mu rugo rwawe, aho abana bawe bazovuga ati naho papa yaratunze cane gose, ubutunzi bwo muhiri wacu si ajya amahera mwabona, ariko twakuriye mu kirere ciza, twakuriye mu mahoro, twakuriye mu munezero, twakuriye mu rukundo, twakuriye mu gukura tubona Imana, kubera yuko papa wacu yasumye kwa bwenge. Amen, amen.
ngo nuko ngo imbuto namye zirusha izabahabu ubwiza, ngo mbere ngo naho zoba inzahabu zitarimwo inkamba, ngo n'ivyimburwa vyanje biruta ifeza z'indobanurwa. Muravyumva, ariko arahayahayagiza akubwira ingene ivyiwiwe biri mieux ko bijya uri kuja kurondera iruhande. Nuko ngendera mu mayira y'ubugororotsi. Amen. Ngendera mu mayira y'ubugororotsi. Hagiye abantu bihumuriza ntazi iyo bariko baragendera, ariko ngenda kubwire avuze ngo ngendera mu mayira y'ubugororotsi. Ngo no hagati mu nzira y'imanza ziroranye. Ngo kugira ngo abankunda ndabahe kuragwa itunga, kandi kugira ngo nuzuze ibigega vyabo. Amen. Bene data, ibi bintu muravyumva ko atari mwe mwatanguye kubisengera, ariko asanzwe ameze. Kugira ngo abankunda ndabahe itunga, kandi ngo nuzuze ibigega vyabo. Amen. Ngo uhoraho yaranyamanye. Ahatanguye kwivuga uwo ari we. Aravuze ngo uhoraho yaranyamanye. Mwitanguriro ry'inzira ziwe ataratangura na kimwe mu bikorwa vyiwe vya kera nashizweho. Uhereye kera hose, uhereye mbere na mbere isi itararemwa. Ngo ibwina hatarabaho nari naravutse. Ngo amasoko yuzuye amazi atarabaho, imisozi miremire itarashigwaho, bene udusozi nari naravutse. Reka mprecise aka kantu. Nari naravutse ntibisigura ko Kristo yavutse oya, yamyeho, yari kumwe n'Imana kandi n'Imana. Amen. Ariko ikintu cose nkuko ariko aravuga ngo amasoko, imisozi n'ibindi byose, ikintu cose muri ko murabona ngaha ku isi gihagaze kizima, imbere yuko kibaho habayeho ijambo. Nukuvuga ngo muri iyi dimension yacu iri physique, icatanguriye byose ni jambo. Kugira bibeho nuko data yasohoye jambo. Jambo yari kumwe nawe, jambo yari muri we, jambo yamanye nawe, ariko ngo kugira habe créer iyi dimension iri physique, nukuvuga ngo icibanjirije imbere ya byose ni jambo. Amen. Kandi jambo niwe bwenge. Amen. Ngo ibwina hatarabaho nari naravutse. Amasoko yuzuye amazi atarabaho. Ngo imisozi miremire itarashigwaho, bono dusozi nari naravutse. Ngo itararema isi canke indimiro canke itanguriro ry'umukungugu wo ku isi, igihe yashiraho ijuru niho narindi, n'igihe yarihetera hejuru y'ibwina, ijuru igihe yarigumya hejuru, iyo igihe yarigumya hejuru, murabibona yararigumije hajya siyo ryari rituvuge, siko? Igihe amasoko y'ibwina yakomera, igihe yashingira ikiyaga akarimbi kugira ngo amazi ntarenge icagezwe cayo, igihe yashiraho amatanguriro y'isi, ico gihe nari kumwe nayo, ndi umukozi w'umuhanga, kandi iminsi yose narayihimbara. Amen. Ariyemera n'umukozi w'umuhanga. Amen. Ngo nama niginagura imbere yayo, ngo niginagura mu isi yayo yaganutse, mpimbagwa n'abana b'abantu. None rero bane banje ba Kristu muri ngaha muri Life Center n'abandi bose batwumviritse, nuko bwenge agira abahanure, arababwiye ngo none rero bane banje, ngo munyumve, kuko abitondera inzira zanje arabahigwe. Mwumvirize inyigisho, muce ubwenge, kandi ntimuze muzanke. Ngo hahige umuntu anyumviriza, akama arerekeye ku myugariro yanje uko bukeye, agategera ku bishimaryango vyanje. Amen. Hahiga umuntu anyumviriza, akama arerekeye ku myugariro yanje uko bukeye, agateramira ku bishimaryango vyanje. Uyu muntu muramwumvaga bene data? Umuntu azi ico
uyu bwenge ari umuntu agiha agaciro, umuntu agiteramiye. Umviriza, umuntu aza gusiba porogaramu wowe wamuhamagayemwo kubera iki? Kuko ateramiye ibishimajyango vyiwe, siko aricaye arigire kumva ico avuga, ariko ararondera Imana, arashaka kumva, aragira umwanya wo kwibaza no gusubira kwibaza, akarimbura, agasoma, akarondera ababizi, agasenga, akabwira Imana ati mpishurira ntahura iki kintu. Bene data, ni devoir na responsabilité yawe yo kurondera Imana, kuko mu Mana niho hari ubutunzi bw'ubugingo bwawe. Amen, amen. Nuko ngo kuko uwumbona wese ababonye ubugingo kandi azotoneshwa n'uhoraho. Amen. Kuko uwumbona wese ababonye ubugingo kandi azotoneshwa n'uhoraho. Ngo ariko uncumuyeko abayankirije ubugingo bwiwe nyene, abanyanka bose bakunda urupfu. Amen. None bene aha ntiyivuza. None ababwiye ngo bimwe mwashize imbere nivyo biri imbere. Ababwiye ngo bimwe isi yashira imbere nivyo biri imbere. Ariko abaciriye agace uyu bwenge, siko abaciriye agace ababwira ngo nimuze gusuma iwanje. Merci. Siko avuze ngo nimuze gusuma iwanje, nimuze kurahura iwanje. Bene data, nta muntu numwe yabanye n'Imana, nta muntu numwe yagendanye n'Imana atazokubwira inyungu ziri mu kugendana n'Imana. Bene data, reka ndabwiye ikintu kimeje hari igihe muri louange dushobora kuba turiko turatazira. Ahubwo namwe nimvira kubipropose umunsi umwe Obedi. Yaze n'umunsi umwe uzotugirishe louange, be bavyita gute mu Kirundi gabasha? Kugira ngo bavyita gute? Kuyibongoza no? Bref, hari igihe numva umengo mbega nta munsi botugirisha louange bari muri kuko hari igihe iyo wabanye n'Imana canke wagendanye n'Imana, hari igihe wumva umengo amajambo yose tuvuga ari karaminimiza ico yo yakubereye. Ukumva umengo nta majambo ahari novuga ico wambereye. Bene data, ndashobora kuza ngaha nkabashingira intahe, nkababwira ko Imana yeruka kunkorera igitangaza co kumpa amahera. Amen. Ariko ndashaka kubabwira ngo wewe ndashobora gushingira intahe nkakubwira ko Imana iheruka kumpa amahera. Amahera turazi icakora. Ariko ngenda ndakubwire ngo hirya yo kumpa amahera, wewe ico utabonye nubwo bucuti. Wewe ico utabonye nuko kuntu ntari mfise uko mbigenza, hama we akanserukako. Ico utabonye nuko menye yuko n'igihe ntafise uko mbigenza, mfise inshuti ya hafi inserukako. Rero ubutunzi ndonse buruta amahera, nuko nkanuye amaso yanje akamenya ngo uko vyomera kose mfise inshuti ya hafi. Ubwo n'ubutunzi buruta amahera, kuko amahera ashaka aba miliyoni angahe ndayajya ndayamara. Canke bayanyibe. Aha twese uwobaza umuntu wese yagendanye n'Imana kuva kera, hari byinshi twokwibagira. Mu kuvuga ibitangaza hariho byinshi twokwibagira. Ariko ngenda kubwire ngo ikidafutika, ikitavamwo, ikiguma kiri installé, igifise power, igifise puissance, si bijya bifatika vyakoretse, ariko nico we twakanuye amaso tukamenya ko arico ku bugingo bwacu. Ubwo nibwo butunzi buruta vyose. Kubera yuko naho ufata umunsi umwe ukanta mu kinogo ntazi cahe mwishamba ryahe, atakintu na kimwe mfise, atana kimwe nsigaranye, vya bintu vyose ntavyo ngenda ntwaye, ariko ndi muri kijya kibanza ico arico ku bugingo bwanje, co mba ndagifise indani muri jewe. Kandi kwica arico ku bugingo bwanje ndagifise indani muri jewe, nukuvuga ngo ica arico ku bugingo bwanje kimbera mahoro, ica arico ku bugingo bwanje kirampumuriza, ica arico ku bugingo bwanje kimbera kubona nakubititse ndi mu kinogo ndahantu hatawe, ariko nkumva urukundo rurankikuje impande zose. Bene data, gutora Kristo, kumenya Kristo, guhishurirwa Kristo, birarusha ubushobozi bya bitangaza byose wifuza mu buzima bwawe. N'ubutunzi buruta bijya byose. Hama ntibiri komplike, abamurondera ubudahumeka baramuronka. Hama bavuga ngo biragoye, bigoye kuko ugiye he? Halo?
bigoye kubera yuko uroye mbarira ugiye kurondera ubuzima rondera ubuzima itunga n'icubahiro biri mu maboko yiwe nagenda barenti jewe hari igihe ubona ibitangaza byinshi ndamaze kubona ibitangaza byinshi jewe vy'amahera vraiment vy'amahera Reba shingi ndamaze kubona ibitangaza byinshi by'amahera rero ikintu nabonye bikubohora urazi ico arico bikubohora ubwoba bwo kubura amahera kandi iyo ubohotse ubwoba bwo kubura amahera ubaho ubuzima buruhutse buryoshe bumeze neza ariko nagenda kubwire ngo ayo mahera uwo yambaza ntayo nzi kandi uwo mbazi yari nayo nyene ntaho nzi narayariye ariko kumenya ko ari kumwe nanje kumenya ko ari un Dieu qui pourvoit à tous mes besoins kumenya ko ari inkinzo inkingira bene data ndamaze kubashingira intaye ndamaze gukorokera muri danger kenshi nkakorokera mu minwe y'abantu bashaka kungirira nabi uravyumva bakankikuza ariko nagenda nabwira ngo n'igihe bankikuza sinamenye ko ari danger kubabona sivyo sinari kubabona sivyo vyari ko biruzura umutwe wanje ahubwo kumenya uwo turi kumwe n'ivyo vyuzuye umutwe wanje kandi bo babimenye canke ntibabimenye jewe ndi conscient de ça nta na kimwe bashobora kungira baranzungurutse impande zose bafise inkoni n'amabuye bashika 30 nanje ndi umwe mfise aka message agatelefone kanje liko niyandikira message ndabitora ntevye ko natewe ntavyo narinzi renze ngo bararengana ndabimenya ntevye ko natewe bankurikiye ndi entouré ariko muri uwo mwanya nifitiye ka message ndabibona mpejeje kubibona reflexe ya mbere kwari ukubika telefone yaje mufuko ngo ntibayibe hakwibaza ko ari nico bongira hama mpejeje kuyibika nashavujwe n'ingene bibaza ko bashobora kunkorako hama ntibanyatatse kuko naciye ndabataka hama nabatatse n'ibitutsi ego naratukanye barayirako mwambwamwe jewe ni je mwari muje kuraba mwari muzi ngo kandi sinayiko ndigirisha uravyumva kandi nababwiye nti naranabeshe uko barabasuma naranabeshe ndababwira ngo murabona uyu mufuko umviriza nayiko nta hijoro nayingeze muri ville cyayi cagihe bagira ivyuku baravyora n'abahungu siko nayiko nta hijoro n'amaguru ko nta mahera nari mfise nahise 200 francs ndavyibuka mufuko kandi sinzi ko bus yari 200 ico gihe ariko urumva bus zari zaheze ko bwari bwica hama rero ndababwira nti murabona umufuko nurimwe amahera atagira uko angana murabubona nta nurume yandabaha bamwe ngo mugapige ngo mbona munaogopa niwo wambuga uri kurabivuga ngo nkore ko turabe narinze mva ngaho ndacomoka ndagenda ngarutse mu gatondo aba city security bari aho hantu puruvudire ko nari mu mahane no mu gatondo naye ngarutse kubarondera kubera yuko bimvire ko bonkorako aba city bari aho hantu nibo bambwiye ngo uri wa musore yarengana ngaho ejo mwijoro ndondera bajye ni bande umusita charanda ngumviza nakubwiye ikintu kimwe sinzi uri sinzi nguru wo kwande sinzi icufise mugabo ngo uragenda uvuge mu buzima ko uri n'Imana ngo kubona waravuye muri ijya minwe ejo mwijoro ngo uragenda uvuge kuri n'Imana baro bwa bien sûr ndayifise waruzi bene data ndashaka kubabwira uno munsi ngo nta ciza na kimwe kitari muri bwenge nta ciza na kimwe kitari muri jambo nta ciza na kimwe kitari mu rukundo rwiwe ikidutera ubwoba gusa nuko twiha kumurondera ariko nkuko nkunda kubivuga akaruru k'intambara kareremvye aho hanze ukumva ko bazoza kubigenza gutya canke bigira bigende gute kabaye uwundi yaravuze ngo jewe singira ubwoba nanse gutabara kuko ninjiye ahera cane ni muri presence yiwe ariko twebwe turajayo katera induru gaca wiruka gutabara ariko ngenda kubwire ngo
muri we niho harimo ubwiza bwose, ubutunzi bwose, urukundo rwose, icubahiro cose. Nta ciza na kimwe kiri mw'isi kiruta iciza wokura muri Kristo Yesu. Amen. Ngira mbwire n'abantu mwakuze, mbega Isaya irakora j'espère. Ngira mbwire n'abantu mwakuze n'abavyeyi batari bashoboye mu buryo butandukanye. Urashobora kuba uri ngaho utazi papa wawe uwo ari we. Urashobora kuba uri ngaha wakuze ufise umumama w'umudepressive canke agwaye ibindi bintu mu mutwe. Urashobora kuba wakuze wumva wanswe. Urashobora kuba wakuze wumva udakunzwe. Urashobora kuba wakuze ufise ibibazo bitandukanye. Siko? Kandi birumvikana ko uno munsi wiyumva gutyo uri muri manque. Siko? Kubera yuko utaronse ivyo wategezwa kuronka, kuko mu bisanzwe ivyiza kwari uko woronka urwo rukundo, kwari uko woronka iyo security bakakubwira ati ni sawa turahari, kwari uko bokwitwararika. Siko? Rero uno munsi kuba utaronse ivyo bintu hariho manque iri muri wewe. Kandi iyo manque turagerageza kuyikombla mu buryo bwinshi butandukanye. Ivyo bibuze kumva nta estime de soi dufise. Nitwumva ko turaba nta gaciro twumva ko dufise. Nitwiyemera, turiyanka, twuzuye ibikomere, twuzuye kumva twaratawe, twuzuye ibintu byinshi. Hamba kenshi ivyo bintu tugenda kubironderera inyishu mu bantu. Nkumva shaka umuntu yonkunda ankunde yuzuze naho batankunze, hama numve basi ko mbaye comble. Canke nkumva shaka umuntu yonsekuriza, siko ambwire ko ari sawa ko hari pour moi, kugira ngo numve ko mu mutima wanje ntekanye ntuje. Canke numva shaka kuronka ibintu kanaka bimpe agaciro, numva kuko numva ntagira agaciro, basi ndabe ko noronka agaciro kuko mfise umuduga mwiza par exemple. Siko ibintu byose tubironderera solution ngaha mwisi. Ariko nagenda kubwire ngo uyu jambo, siko uyu rukundo, siko uyu bwenge arasemerera, ahagaze ku mayira abiri, ariko arabahamagara ababwira ngo nimuze abarushe n'abaremerewe ndabaremurure. Nimuzi wanje ndaguha urukundo, kuko urukundo abantu bose bazoguha, nta rukundo uzopfa uronse gogereranywa n'urukundo je ndaguha. Urukundo ndaguha ruragukiza ibikomere vyawe byose, urukundo ndaguha rurakubohora, urukundo ndaguha rurasesekara muri wewe n'uruvyaro rwawe ruzonywa kuri urwo rukundo. Abakristo benshi baragira ibibazo byo kugwana n'ivyaha bitandukanye, ariko waja kuraba ivyo vyaha bibananira guheba kenshi mu bitegwa na manque ziri muri mwebwe. Manque ziri muri mwebwe nizo zituma mugenda kwidebruya mu buryo bubi, muravyumva. Ariko naho nyene wewe nyene ubwawe ubishingira nta yuko ata satisfaction urigera ukurayo. Rero Kristo bwenge arasemerera akakubwira ngo mu bihimbara byose vyo mwisi nta na kimwe cogereranywa nanje. Ingo unywa amazi iwanje, igunywa amazi kuri jewe, ingunywe kuri jewe, inguro nk'ubugingo kuri jewe, kuko jewe no kuzuza amahoro, nkakuzuza umunezero, nkakuzuza assurance, nkakuzuza estime de soi, kwikunda, kwiyemera, nkakuzuza vyose, gushika naho bogushira n'imbere y'ishengero uri gusa wogenda uri très sûr de toi, kuko ibikuzuye birengeye ikintu cyayico cose. Rero aba bantu bose dusaba manque atandukanye, ariko ndakubwiye ngo ngwino urondere ubugingo, ngwino urondere Kristo. Ivyo byose ushaka nta na kimwe kitari kwa Kristo. Amen. Rero ndanginje ndabatumira mu ndwi yacu yo gusenga. Ni washaka uze wijyamire ku kirago, ni washaka uze wicaraha, ariko ntubikore kuko life center yabikoze. Ariko ndakubwiye ngo bigire histoire personnelle yawe na Yesu. Uti mana ndagushaka, mana ndakurondera, mana ndashaka kujya no kunywa ivyiwawe, mana ndashaka kunyuzuza ivyawe, kuko ivyawe ntibinyiganyizwa naho hoza umuyaga n'igihuhuzi. Amen. Mani bahizagire cyane. Wagenewe kubaho umatanye na Kristo.
wagenewe kunesha muri ubu bugingo unesheshejwe na Kristo. Wakenewe gusayangana muri ubu bugingo usayanganishwa n'ivyo Kristo yubatse mu buzima bwawe. Wagenewe kuganza ari kuganzisha ivyo Kristo yubatse mu buzima bwawe. Rero ndakubaza muri kano kanya ivyo Kristo yubatse bingana gute muri wewe? Ndakubaza muri kano kanya ngo ufise umwanya wo kurondera Kristo, urabiha agaciro? Nimba utahora ubiha agaciro, ndakubwiye ntibikumbure biva mu kutamenya ko ubutunzi buri muri Kristo, ariko kubumenye reka wiyemeze kumurondera. Amen. Mana ndagushima ku ijambo ryawe, Mana ndagushima kuco urico, Mana ndagushima ku bugingo bwawe, Mana ndagushima ku kintu icarico cose ushoboye gukora mu buzima bwacu. Mana uno munsi turi ngaha nk'ishengero, Mana turi abantu batandukanye. Mana bamwe muri twebwe barabonye ibibi byinshi mu buzima bwabo, bamwe muri twebwe barahuye n'ibibonona n'ibibasambura bitandukanye. Mana twese turafise ivyo twabonye, twese turafise ivyatwononye, twese turafise ivyadukomerekeje, kandi turabona ingaruka na resultat yavyo uno munsi mbi ku buzima bwacu. Mana ariko gamana hirya y'ivyo ndabona wewe, ndakubona Mana yanje, ndakuzi Mana yanje, ndazi ico ushoboye, ndazi ico ukora, ndazi ngene ukora neza. Mana nkuko wabivuze ngura umukozi w'umuhanga ufise inkomezi nyinshi, mbega n'igiki cyo kunaniraga Mana, mbega n'agakomera kahe ko kunaniraga Mana, twose kari ubusa imbere yawe. Mana muri twebwe hashobora kuba ari abantu bagiriwe ivyamfurambi, Mana muri twebwe hashobora kuba ari abantu biciwe, Mana muri twebwe hari abantu batakunzwe, Mana muri twebwe hari abantu babonye vyinshi bitandukanye. Mana vyarabishe, vyarabononye, vyarabasambuye. Mana bamwe bigeze naho biva mu ingwara z'umubiri zitandukanye. Mana ariko uko biri kose Mana, nk'uko ijambo ryawe ritubwira ngo naho ivyaha vyacu vyo tukura tukutuku, wewe urashobora kutweza tukera nka sheregi. Mana ntaka impossible, ntaka yo kunanira, nta niri komplike imbere yawe, nta niri idashoboka imbere yawe, n'ivyo abaganga badashoboye Mana, n'ivyo abahinga batandukanye batoshobora, n'ubusa gusa imbere yawe vyose Mana, vyose muri presence yawe n'ubusa Mana. Mana tubaye muri presence yawe tubona ubwiza bwawe, Mana tubaye muri presence yawe tubona hirya y'ivyo vyose, Mana tubaye muri presence yawe twuzuzwamwo wewe, Mana tubaye muri presence yawe twuzuzwamwo urukundo rwawe, Mana tubaye muri presence yawe nta kintu na kimwe twotinya Mana. Mana tubaye muri presence yawe amaso yacu akanuye, tukaba conscient, tukabona Mana ibidukikuje, tukabona wewe, tukabona Mana ingene udukikuje impande zose. Ibibazo vyose biratungana indani muri twebwe Mana. Mana ndasenze ngo mu izina rya Yesu tubishengero rikurondera Mana, ndasenze ngo mu izina rya Yesu tuba abantu bakurondera Mana, bakunyotewe Mana, birigwa inyuma yawe bagushaka Mana. Ndasenze ngo mu izina rya Yesu ntiduhazwe n'ubusa, ndasenze ngo mu izina rya Yesu ntiduhazwe n'ivyo tumaze kubona gusa Mana, kuko Mana wewe ntuhera, wewe uri munini, wewe uratunze, wewe uri mukuru, wewe wuzuye vyose Mana. Mana reka twinjire no mu zindi mpande zose Mana, reka twinjire mu mpande zose Mana, reka tukubone, reka tujye, reka dusumi wawe Mana. Ndasengeye ubwoko bwawe abantu bari ngaha Mana, Mana ndasengeye n'imvyaro zabo Mana, zitwa ko zivyagwa n'abagororotsi Mana. Ntibibereye ko tubaha ubusa, ntibibereye ko tubaha imikoshi, ntibibereye ko tubaha ibikomere, ntibibereye ko tubaha inzango n'ibindi Mana, ariko ndasenze ngo tubahe ivyamwa vyamwe muyera Mana. Reka ngo dushobore gutransmeta, dushobore guha abana bacu, dushobore guha abadukikuje Mana. Reka dushobore gukorana nawe Mana mu gukiza, mu kubohora Mana. Reka tuze muri presence yawe tubone revelation yawe Mana. Mana ndasengeye abantu bari ngaha bafite ivyaha bitandukanye vyabananiye kuvamwo Mana. Mana ikibazo si pratique, ikibazo ni programmation Mana. Mana ndasenze ngo presence yawe tuyibemwo kugira ngo ishobore kudeprograma ibiprograme bibi vyose biri mu bwenge bwacu Mana.
maze twuzuzemwo wewe n'ijambo ryawe mana, riduprograme neza mana, ridukoreshe neza mana, bitembe mana nk'uruzi mana rutemba mana. Umwaka twawise umwaka wo kwinjira ibwina, twawise umwaka mana ukwitanga kurushirizaho kwitanga mana. Mana hari abantu benshi bari ngaha bakijijwe batandukanye, bakwihaye kandi babonye ubwiza bwawe, kandi ivyo wakoze muri bo biko birafasha abandi mana. Ariko mana singaha gusa, saha bigarukira mana. Ndasenze ngo uduhe kuja kure mana, ndasenze mana ngo uduhe kuja kure, uduhe kuja kure mana, kurushiriza ngaha mana, duhe kuja kure mana. Turashaka ibirengeye ibibazo vy'igihugu cacu, turashaka ibirengeye ibibazo biri ngaha mana, turashaka kuba umuco, turashaka kuba umunyu, turashaka kuzana solution mana, turashaka gukora ico twaremewe, turashaka gusayangana mana, turashaka kugaragaza ubwiza bwawe, ubunini bwawe, ubukuru bwawe n'urukundo rwawe mana. Turabishaka mana. Mana tugiye kwinjira mu nzu y'amasengesho mana, ndavuze ngo reka ivyo bintu bitembe mana, reka ivyo bintu bisesekare mana, reka duhindure vision mana, reka turaba aho uri kuraraba mana, reka uduhindukize imitwe mana, uhindukize hoga zacu kugira ngo tuje mu vyawe dukurikire wewe mana. Mana turengere bwa bubazo busanzwe dusengera mana, ariko tugukurikire mu mugambi wawe, tugukurikire muri plan yawe, tugukurikire mu bugombe bwawe bwo kwimanifesta ngaha kwisi, bwo kwigaragaza mana. Mana reka nk'uko wabidusezeraniye wabivuze kuva kera mana, reka ivyo bintu bicike ukuri, bishike mu bugingo bwacu mana. Urakoze mana kuri mwiza, kandi urakoze ko utugirira neza igihe cose. Nuhabwa icubahiro mana mu izina rya Yesu, amen.